Shalom, 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 shalom. Abakunzi ba channel yacu, hari ikintu tutari gwishura abantu. First of all, igihe utsindiye green card, mukuzuza zijya document zo gusaba umunsi wa visa, barakubaza, mukuzuza barakubaza umuhost wawe. Umuhost ni umuntu akwakira. Nko bantu batsindiye green card, reka tuvuge ku bantu batsindiye green card cyane cyane. Kukubaza umuhost ntibisigura ngo bashaka ngo bamenye ngo ahembwa ngahe, mufise amahera ngahe kuri konti, no. Bakubaza kugira ngo baronka ahantu bazokuzanira green card yiwawe. Donc ubaha adresse yonyene gusa. Ubabwiye yitwa naka, aba muri Kentucky. Ibarabara rinini, inimero zinizi, basi ubuhejeje. Amazina yiwe naya. Umuhost rero ni ngombwa ubwire umuhost. Ni ngombwa utange adresse y'ahantu bashaka. Y'ahantu uvuga ati ngiye muri Amerika, adresse iyi ni, muri state iyi ni, adresse iyi ni. Ikindi naco bashaka kuvuga ati umuhost nawe mu gihe utamufise bigenda gute. Ni ngombwa umugire. Kuko sinibaza ko ushobora kuvuga ati wokwegeranya amafaranga nzoriha hotel, nabyo ne birashoboka kubera sinamenye umufuko wawe, ukariha hotel akaba ari utanga address ukavuga ati nzoshikira New York, hotel yitwa kunuku nzobamwo, igihe kuyibamwo ntibakubaza gusa ni address, hama igihe bazobazanye green card wawe bazoizana kuri iyo hotel. Sinyibaza ikintu gikuru worondera umuhost. Hararera abaca bavuga ati mbega nonega Eric uko kutubwira ngo umuhost, mbega umuhost bibaza ko byoroshe kumuronka muri Amerika mu gihe kumbura udafise n'umuntu n'umwe wo muri famille yabayo, byogenda gute? Akarorero, wowe umukristo w'ishengero kanaka, curondera iryo shengero muri Amerika nimba ririyo. Nimba usenga mu ryashengero rivutse ejo rero, urumva rero ngaho aho biragoye muga. Nimba usengera mu ishengero rya kera rifise ama branch mu bihugu bitandukanye, curondera ngaho, gerageza fata umwanya, spend umwanya wawe kuri telefone, gerageza urondera ama communauté y'ama église yiwawe, rondera umushefu, nimba ari umupastori, nimba ari umubishop, nimba ari muki, bandikire. Usanga hari ama email, usanga hari ama email y'ishengero, bandikira babwira ati nifuza ubufasha, nitwa naka mbahanaha, natsindiye green card lottery, na nifuza kuza muri Amerika, nta muhost mfise, nifuza umuntu yonyakira. Ibintu nk'ivyo birashoboka, barashobora kubwirane kukwakira. Wewe uri umuyisilamu nk'akarorero, rondera muri Amerika hari imisigiti, rondera state kanaka, rondera imisigiti iri muri state kanaka. Reka gufata umwanya wawe kuri telefone uraba gusa udustati tw'abantu, ukorere uja muri Messenger uchatinga n'abantu tu message, abo bantu bari ngaho onye mu karere kiwanya. No, raba imbere, rondera ja kuri Facebook, rondera ajya ama communauté y'abantu n'abara Islamu, rondera bajya Islamu bo muri Amerika, rondera umushehe mwandikire ujya mukuru wa rya dini, rondera mubwira ati je nifuza kuza, impapuro zanje ngizi fasha, kandi je nsanzwe twemera kumwe namwe, sasa nzoshika njahe, nzoshika gusengera mu musigiti wanyu, nzoba mu member. Birashoboka. Hama bigacamwe ukaronka umuntu ashobora kukwakira. Gerageza wiyaranje urondere, reka kumarira umwanya wawe kuri internet atabintu by'akamaro biranye birakungukira ikintu, no. Gerageze urondere umuhost kandi urashobora kumuronka. Ikindi naco baza abagenzi. Hari abagenzi benshi ba muri Amerika biwawe canke b'inshuti ziwawe, gerageza mu mafamiye muzinanye, tohoza wumvise nk'umuntu abayo, gerageza usabe iyo famiye yiwe canke utuma abavyeyi bawe canke abagenzi bagusabire uwo muntu ashobora kubwirane kukwakira muri Amerika. Ikintu ca mbere ashobora kubahanura bamwe, umuhost ntabwo ari umusponsor. Umuhost ni umuntu ashobora kukwakira akagufasha kijya kiringo umara mu gihe utararonka akazi kiwawe, mu gutararonka impapuro. Umaze kuronka impapuro
nk'ico ari nk'urupapuro bita social security maze kuronka uba wemerewe gukora ibintu byose, kwiga ibintu nk'ibyo before kururonka ushikiri wiwe, urumva nibo bita umuhost. Rero ntabwo ari umusponsor, ntabwo rero ushobora kuvuga ngo umuntu azondeplasa, umuntu azongaburira, umuntu azondyamika. Ifo ko nawe ukoresha ubwenge bw'iwawe imbere uko ugenda mukavugana, ukavuga ati nzoza marike kingana uku n'amezi 2 cyangwa ni kumwe, nzora nkontribiwa mu bijanye n'indya, nzora nkontribiwa mu bijanye no kwiyunguruza je nzimenya, sinzo kugoza ibintu ibi kugira ngo bibe easy, byorohe ku muntu umutegura umutima. Hakuvuga ati James umugore n'umwana nzaza genzoza uko nyene nta namahera mfise n'amakeyo. Byiza mu bivugana bien avant kugira ngo ntuze mutsitaze maze bigarayo kuko ngo bayakwitanga. Rero kubijanye no kuronka umuhost gerageza kuko ni ngombwa ugira umuhost. Ni ngombwa ugira umuhost ategerezwa kukwakira muri Amerika. Mbega uramufise? Nimba mufise tubwire. Mbega nta ofisi warakinye green card wararonse? Nimba utamufise tubwire aha muri commentaire, tugerageze kugufasha bimwe bishoboka. Warageze subscribe ngaho kuri channel? Yes, nimba waragize murakoze cyane kudushigikira. Nimba utaragira fyonda subscribe, sharing iri video, sangiza n'abandi, likinga, ubuzima bubandanye. Turi ngaha bwanyu kugira ngo twigishanye byinshi. Murakoze cyane. Eric nzosaba nimwe mwari kumwe ku kiganiro, tubonane mu biganiro by'ubutaha cyangwa bizokurikira. Murakoze cyane. Shalom.